Hello my friends, give me subscribe on YouTube channel Musomedia. Mulaho bakunzi wa Musomedia, turakwinginze kola subscribe kuri chaîne Musomedia. Yes, tuko pamoja na vyonga ro comedien. Vyonga ro comedien, vyonga. Sa. Uko poa? Yeah, uko fresh? Kama kawa? Sawa, okay. Rero reka bakunzi ba Musomedia, uyu munsi turi kumwe na vyonga aho yabatwengereje kuri YouTube, kuri Facebook, ku ma WhatsApp. Uno munsi turi kumwe rero tumubaze utubazo. Yes, muvyibonera namwe. Okay, vyonga. Wewe neza amazina yiwawe y'ukuri witwa gute? Akimana Bertine. Beri. Okay. Ufise imyaka ingahe? 8. Ukaba uvuga ibintu bitwenza nka kurya? Wavyigiye he? Nivyo wavukanye? Urakaze? Vuga ati jewe ndakaze. Okay, rero dushaka usabe subscribe kuri YouTube yawe Musomedia. Bakunzi ba Musomedia, turabingize muduwe subscribe kuri YouTube Musomedia. Okay. Nibatse ko abakunzi bawe rero bavyumvise n'amaburibura aho babibonera hanyene baca babikora. Nibabikora uja kuba uwo babwira nk'akajamba kahe babikora. Urakoze bakunzi banje kunshikikira. Sawa rero none vyonga wiga mu yakangahe? Mu 2. Wiga mu 2? Muhora mwiga iki kwishura? Uyu munsi nitwize. Uno munsi ni mwize? Kandi amashuri yatanguye? Mugani twanditse. Urumva mwatonze mugani mwanditse? Oya gusa twaje mu ishuri nyene baratubwira nk'akantu aco badutuma amakaye 7. 7? Urakeka rero uzobitora neza mutanguye kwandika neza? Sawa rero twizeye yuko muri Musomedia tuzogushigikira ku munsi wo gutora diplome utsinze amashuri, sivyo? Abagutumya amakaye 7? Ikaramu naryo ndazokoresha rimwe canke 2? 2? Vyonga nawe rero ubwo mucishiramo n'ubusuma mukoresha rimwe, none kwandika wowe wandikisha 2? Basi rimwe. Rimwe nyene rero ko wowe wagomba aho wibira ndakuzi. None urakunda gusenga? Muhora musenga gute bahaye basenga? Amen. Usenga amen gute? Ndabizi. Ntavyuzi? Nzi kuvyonga honyene. Uzi kuvyonga vyonyene gusa. Mugari ko nibatse ko mu rusengero utavyonga. Oya, ndatekereza. Mugani no kwishura ndatekereza. Ndatinya inkoni. Mugahageze gukina muri Musomedia ukacu vyonga. Sawa ariko uzogume witwara uko nyene kwishura utekereza wumva bigisha, ku rusengero utekereza wumviriza ubutumwa. Ntibarasoma mbega, ntibarasoma harya ahantu mu Abikorinto ba mbere 11 ku murongo wa 33 ngo nuko bene data ngo ko mukoraniye kurya mumanze murorerane ku 34 umuntu niyasonza aragiwe kugira ngo ntimukoranizwe no gutsindwa n'urubanza. Ivyo bintu navyo barabasomera. Mama ako baramaze kukasoma kwa Mungu. Kwa Mungu baragasomye ngo umuntu ngo nimwakora navyo birancanze kubera Jesse nkunda ivyo gusenga sinje. Kubera ufise ikijenge. We none ikijenge nico cari gutuma nibagira umurongo wo muri Bibiliya. Ahubwo ni kubera ntasenga kwa Mungu uzomitane tujane gusenga. Sawa.